Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije kandi mw'izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Ndabandanya no gushinga intahe ku gice cya gatatu muri Australia, video ya 12 canke se audio ya 12. Nariko ndababwira rero ukuntu nyene narindi mu bitaro, hanyuma nkatangura kugendagenda, noneho abadogita bakanzana muhira kwasura. Rero nyuma nkasubira ku bitaro, ubwo ku munsi ugira 4 naciye bancura mu rugo ndataha. Barantahana bazana igitanda cyo kwa muganga kijya bakoresha telecommande canke bakoresha remote, bijya bitanda nyene byo kwa bimeze nk'ibyo kwa muganga kugira binyorohere kukiryamamo, kuyishaka kwicara canke nshaka kuryama. Bazana wheelchair ya ntebe y'ibimuga, bazana ama big back yatandukanye, ibintu byose by'ikimuga n'ibyuma nashobora kwicara ku ntebe nk'uku nkashira kwa maguru nkaza ndanyonga. Ibyo byose kwari kugira ukuguru kuze kongere kumenyera kumbure kuzinze nongere gutambuka. Hanyuma rero hagaca haba n'abadogita bagomba kuza baraza kunkurikirana muhira no kungirisha ayo masiporo no kumvurira muhira. Basi rero ndataha muhira, ariko kubera yuko narababwiye hariho ababyeyi b'Abanyarwanda bari barandereye abana banje, kandi umwana umwe yaranabagora. Ndibuka ko hari igihe nigeze kuba afise ikibazo kwa muganga nyene, kubera ikibazo nari nagize uwo mwana yari yirariye mu bagenzi biwe kabatorotse batazi iyo kagiye. Bababaye rero nane ndababara baza kurakunda bafise agahinda, ati rwose umwana ntituzi iyo yagiye, ati rwose kuko no ku bitaro nyene barantelefona ati ntituzi iyo umwana yagiye, mumwihorere. Ati mugihe nyene kavuye muhira kakagenda, ati mukihoze, ati cyaba cyose ati nukuri mumva amahoro, ati mumwihoze. Nibwo wa mwana wanje wa mbere w'umuhungu yari afise imyaka nka 22 icyo gihe canke 21, ngo yari kuri Facebook sinzi umurundi bandikiraniye, aramubwira icyo gihe maze indwi 3 mu bitaro, aramubwira ati se ugiye urazi ko mama wawe ari mu bitaro? Ati mama wanje ari mu bitaro. Ati mama wawe ari mu bitaro. Ati kuva ati mama wawe amaze igihe mu bitaro, ati bamukoreye operation. Biramubabaza, akabura nikaboneke n'inyina w'umuntu, yumvaga ruya agatima kuri nyina. Noneho aramaze ati mbese mama ari mu bitaro bya baramubwira. Rero nyuma yaje kundaba ku bitaro maze y'indwi 3, urumva na wa muzungu Yezu yatuma ntiyari bwaze kundaba. Wa mwana yaraze kundaba, icyo gihe rero ahurirana nuko uwo mutoyi wiwe yari yazimiye twamubuze. Rero ageze ku bitaro bamubaza ihari, abaza ati mbega mama ameze gute? Bamubaza nyimba ari umwana wanje, arababwira ko ari umwana wanje. Bamubwira ati mama wawe yaramaze iminsi tubona afise hari nziza, ariko ubu ibintu ntibimeze neza. Kubera iki? Barampimye babona umutima nturi kugenda neza, bo bakibaza ati ngira ubuzima bwahindutse, ariko yari pressure n'agahinda y'uwo mwana yari yazimiye. Narabana baba mama babandereye ingene bari bafise agahinda, nkabona ntibiboroheye kuko bono na leta yari yaramaze kubandika ko aribo bareza abana. Bumva rero ko icyo umwana yoba leta yoba kurikirana. Basi rero nibwo rero nyene naramaze kugaruka mu rugo, naje gutaha mu rugo. Umuhungu wanje yari uwo munsi yari yaje kundaba, wabaye umunsi wa 2 aza kundaba ku bitaro, ari wo munsi baciye banancurako.
hanyuma naragiye muhira kandi wa muhungu wanje ntiyaniyumviriye ati mama aragowe reka ngende kubana na mama canke ndamufasha oya jewe ndaza mu rugo babavyeyi b'abanyarwanda rero barambwiye ati mama tubuzi murimo ntitwogutererana ntitwoguha abana kandi udashoboye gukorera amata umwana rero aba bana bato reka tubatware babiri reka kwanza icyo gihe hari muri holiday mu biruhuko bijya biruhuko vya Pasika uko batatu baba baragumyeyo ariko umwe yabagora wewe acaraza muhiri wanje turagumana adashoboye kuba yoteka nane ntashoboye guteka mugabo ntacyo byari bimbwiye kubera we yarashobora kwikorera ibintu by'amata kandi abarundi mani nzobampezagirire abarundi aho bari hose baguma banzanira ibyo kurya sinigeze mbura umurundi aza kwirembo ryanje nzaniye ibyo kurya nukuri mani nama ngera aho hantu nkavuga ariko Yezu yahagaze mu ijuru andungikira imisaraba 3 aranankankamira ati zipora mwana wanje ninda gutuma kwigwanira ko ari je nama ndakugwanira nkavuga nti burya Yezu ni gitangaza we yakoresheje abo barundi barandavye baraza kundaba rero igihe cyose bakangemurira ibyo kurya bitetse canke hari nabaza bagatekera niwanje ibintu nk'ibyo noneho rero umwana uwo yiga mu wa 6 acaguma muhira rero hageze igihe holiday canke sibiruhuko biheze wa mwana kandi nako kari gafise imyaka 6 canke 5 kiga muri prep rero muri prep n'abana bari munsi ni nko munovuga ati ni nko muri 0 mu Burundi ariko baba biga kuva mu gitondo kugeza biga nka kujya kwa primaire usibye iyo bagitangura ko usanga ari iminsi bagenda n'iminsi batagenda mu kwezi kwa mbere n'amasaha bataha atameze nk'ay'abandi bamenyereye ariko ukwezi kumwe n'igice rero icyo gihe abo bavyeyi baramuzana kandi uwo mupapa yarasigaye aza agatora uwo mwana akamutondana akabatora abo babiri akabatondana ku ishure yabona umwanya akaza kubatora atawubonye barafatana uwo yiga mu wa 6 agafata ukuboko uwiga muri maternelle nimba ari maternelle canke se yego niko no bivuga akamutahana yiga muri 0 nimba ari muri 0 canke mu binyoni akamutahana noneho ndabaho wa mama wa mwana wanje rero bankora operation yonka w'amezi 6 urumva navuye mu bitaro yujuje amezi 7 rero abatanga ukwezi k'umunani wa mama akazara muvana iwe amuzana konka kandi hari hagatambuko umuntu ari gutarayivinga ari minota irenga 20 rero ndageraho ndamubwira nturaziga muvyeyi uyu mwana ko washimye kumbera umuvyeyi ukamugumana uyu mwana mugumane ntuzosubire kumuzana konka kubera nubundi hari igihe umuzana yihagiye amata ntiyonke kandi yakwega amabere agaca atangura kumbabaza atayonse ati rero uramugumana uzoza uramuzana rimwe na rimwe urose umwanya ndamubone ariko ntuzosubire kwigora umuzana urakomeza uzuramuha amata ati bwoko kubona bizotete none ubundi hose nagira mfe akiri kungoya akiri mu mezi 6 ati komeza umubere nyina nyene uzura mwihera amata basi uwo muvyeyi nyene tuvyumva kumwe aravuga ati nta kibazo bikuvuye ko tego kubera wa papa wabo urumva nyene ntiyigeze yitaho byo kuvuga ngo arazana abana ariko kandi igihe nari ku bitaro mbonye ukuntu Yezu yankunze akantuma ko wa muzungu narabwiye wa mugabo wanje naramurungikiye message ndamubwira nti urazi
ati narakubabariye ibyo wangiriye byose narakubabariye ati wiyumva amahoro ishavu narifise ryaraheze ati nta kibazo rero nyuma aranahamagara yibaza ati ariko koko ibintu ariko arambwira n'ukuri hanyuma nyene arampamagara nyene turavugana namubwira ni n'ukuri wiyumva amahoro narakubabariye ati kuko nanje ndazi ko yeza nkunda yarambabariye ati rero yumva amahoro ati ubu noshobora kuza ku bitaro kukuraba tego uzoza undabe nta ngorane usibye ko baciye banancura ataraza kundaba basi ko nabimubwiye nyimba ari kuwa mbere kucyo ibintu nk'ibyo basi hanyuma ndabaho muhira noneho abadogita bakaguma bankurikirana ndatangura ndasubira ubuzima ndatangura kuzanagendera ku mabikiye ariko bitoroshe ariko nyene ndabonamwo ukuboko kw'Imana mba mwubwo buzima hanyuma bana b'Imana ubwo buzima nyene narindimo nca ntangura rero kuza kwerekwa kubonekerwa kubona ibintu mana haleluya amen nca ntangura kuza nerekwa bana b'Imana ntangura kwerekwa ubwo buzima ndabubamo rero umugabo koko yaratanguye nako umugabo muri nyagihe naramaze kuva mu bitaro atani iminsi myinshi irahaca acara duta ati umugore mukuru na jewe urumva nyene nari naramaze kubona ko atananyitayeho aca yigira mu Burundi yigiriye mu Burundi basi dusigara mwiyo hari bana b'Imana dusigaye mwiyo hari mbese umugore mukuru mu gihe kimbeho cyane usanga n'abantu bagwara cyane abana sino kwinjira mu bitari byanje cyane ariko gusa nuko nzi ko umugore mukuru harageze n'abana bamugwarana kubera imbeho nyuma nyene akaza avuga ngo ni jewe noba ndiko ndamurogera abana ngo noba naroze umwana wiwe mugabo narifise muramwanje n'abandi bantu bakamubwira ati oya aba bana bari bafise ingwara bagwara kuburyo kuko nabi wanje asima abana benshi bo muri Australia niko bamera cyane kubera imbeho rero abantu bakamubwira kubera cyo gihe bari bafise ikibazo n'inzu ngo yari imeze ukuntu rero kandi nayo yoba inzu imeze gute atari inzira imwe ihita mu nzu hose cyane ngo abantu bagura amahita biguriye mu masoko baza barayacomeka mu byumba by'abana bana bote basusuruke imbeho yo kwica abantu ngira bama banapfa rero icyo gihe uca usanga abana bakorora bagahema nabi bigwari ibihasima bikaduga rero baza aravuga ngo ni jewe ndi kumurogera umwana ariko Imana yo mwijuru iranzi cyane nahandi imbere yabo nahandi imbere y'Imana nshinga intahe Imana irazi ko ntari kubahuka kuroga abo bana bamukeba wanje ariko nyene niko yari yabyishizemo mugabo abantu baramubwira toya ikibazo kihari niki basi rero ngenda mbaho hanyuma icyo gihe novuga ati iyerekwa bya mbere nagize nigeze nagira iyerekwa mbona ndahantu hari abantu benshi cyane hanyuma mbona abantu batangwa gutonda ku mirongo mbona bamwe batanguye kuja ku murongo umwe abandi bagiye ku wundi murongo mbona ibaye 200 nanje ndahita mu murongo njako mugabo umurongo umukaba ariko abantu benshi cyane mugabo wundi murongo imbere ukabona nkuko twotondeka uyu n'umuntu noneho hagati y'aba bantu batatu hagacaza mw'umwanya hagacaza nk'uyu n'uwundi muntu
muntu mbese aba batatu baregeranye mugabo uwa kanaho yogiye aha ekada hagati hakaba hoza uwiviriye mu wundi murongo cyangwa uwiviriye mwahandi akaba yo kwihaga yoja mu kandi bonyene ntibambwira icyo bamuvuzeko. Rero yondi nkaza mbona muri umurongo abantu ntibari kugenda imbere cyane hari ahantu harimo imyanya. Jewe rero nkarara nkavamwo nkaca nzaha hatari umuntu nkaca njamo nkirotsamo babandi bakanyihore nongera nahengereza nkabona aha hariho umwanya nta wundi muntu ntibashaka kwegera imbere nkaca mva hahandi nkaja imbere ya basi rero jewe ndahahagarara jewe nako nkaguma ndeba nisogeza kuri wa murongo hanyuma ndateba ndagera imbere y'abandi bantu ngeze imbere mbona ndi imbere noneho mbona nageze ahantu mbona nimeze nk'uwoduga ca mbona ngeze mu rusare rwiza nyene ruri mu rumuri rwiza nyimba nta matara nkaya nabona mugabo ahantu heza habona neza mugabo nca mbona mpuriyeyo n'ubundi muntu umwe duhuriyeyo turi abantu babiri ariko niyumvira ba bandi bose bari ku mirongo kumbe bariko baraza none ko ntababona koko sinababona mbona turi abantu babiri noneho nagiye kubona mbona ahantu hariya haturutse umuntu mwiza yambaye ikanzu yera mbese haje umuntu ngira yari marayika hanyuma araza kandi ataza atambuka hasi nkuko twebwe twari twagiye canke nkuko abantu babigenza oya yaje ukuntu nyene hanyuma aradushikira twe n'uwo wundi muntu hanyuma araturamutsa kandi aturamutsa amahoro ya Kristo hanyuma aratubwira ngo murazi kinzanye atoya ati nje kubigisha no kubamenyesha mutima mweranda wariwe ate ngo mutima mweranda rero ati murazi Imana Data Imana Mwana Imana mutima mweranda ate tukamwikiriza turi babiri ati rero Imana Data ni Imana ibyagiye mu ijuru Imana mbese aradusigurira ati Imana Mwana ni Yezu Kristo ari we Mana nyene yaje kuba mu bantu ati rero Yezu Kristo mwaramubonye ti mugabo mwebwe ni mwari bwavuke atariko Yezu Kristo yaraze mwisi mu mubiri yihindura mu mubiri w'abantu kugira yigisha abantu no kugira abane n'abantu ati hanyuma abantu bisi baramugirira nabi baramufata baramwica ati mugabo bamaze kumwica yarazutse ati hanyuma arasubira mu ijuru ate tuguma tumwikiriza ati uwo rero n'ubwonko bwo mutari bwavuke basogokuruza abantu baramubonye barasangiye baramukozeko ati kandi Yezu Kristo yama biyereka ati nama azobiyereka ati rero cyo shaka uwo shaka kubasigurira te ni mutima mweranda ati mutima mweranda rero te ati ni Imana umutima w'Imana iyi Imana wayoroheye ukayigamburukira ati raza mu ishusho y'umuriro cyane mu ishusho y'inuma cyane ikaza yonyene ukumva mu mutima wawe ko hari ikintu kidasanzwe muri wewe ati mutima mweranda rero ni Imana ni umutima w'Imana uza ku bantu bizera Imana bakubaha Imana mbega rero aradusigurira mutima mweranda ati niyo mpamvu hari ubutatu bweranda ati Imana Data Imana Mwana Imana mutima mweranda rero
uwo mumarayika yaradusiguriye twe uwo muntu nawe namenye ariko twara abantu babiri mwisinzi n'isinzi ry'abantu bari batonze imirongo batabashije kugera imbere muri iyo sare nziza ngo uwo muntu adusigurire mutima mweranda. Aradusigurira rero mutima mweranda uwariwe. Hanyuma nyuma narageze aho iryo yerekwa rirarangira ndazanzamuka basi cyane ntangura kwibaza ibintu neretswe. Mugabo ndashimira Imana ndanezerwa numva nuzuye amahoro. Bana b'Imana iryo yerekwa rero ndarigira mw'icyo gihe nari imaze kuva mu bitaro ariko nkifitiye ibibazo by'ubugwayi. Nagiye ngira amayerekwa menshi ubu rero nibyo tugiye kuzoza twinjiramo cyane amayerekwa menshi muzoyumva kandi ndazi neza umuntu azoyakurikirana azomufasha. Hanyuma rero murumva ko icyo gihe nyene nari mu gihe cy'ubugwayi babavyeyi banyitaho barakomeje kusapotinga. Noneho wa mwana wanje yiga mu mwaka wa 6 kubera ko ntari ngifise n'uburyo nyene n'umwanya mwiza wo kumukontorora yaramaze umwaka wa 6 hagera ko aza kwiga mu mwaka w'indwi. Rero ariko nyene haza abagenzi biwe agaca agenda agataha bwije ubwo sifise ubuzima bukwiye ariko babavyeyi baguma kurera babana babiri wa mwana w'amezi 8 arateba arahera n'amezi 9 arateba arahera wa mama akimureze. Hanyuma jewe amezi 9 arateba arahera bakimureze. Hanyuma nyene ndaguma mw'ubwo buzima ngumye mw'ubwo buzima ariko nyene ariko n'Imana ikomeza kunyiyereka. Rero wa mwana buriya hageze igihe mbona ko uyo mwana ntamwitwararitse yozohava ikirara. Gusa haje kugeraho mfata umwanzuro wo kumurungika muri Afrika kwigayo kandi ndabishimira Imana ariko nabyo nibyo Imana yanyeretse kugira uwo mwana ndamurungike muri Afrika. Icyo mbona rero iyi video reka tuyigeze ngaha kugira cembandanya ndanababwira n'ayandi mayerekwa n'ingene neretswe imyaka nzobaho y'ubuzima bwanje mu isi. Umukama Imana abahezagira ariko nibyo umugabo yari yaragarutse yaravuye mu Burundi. Rero umugabo yarasigaye aza mu rugo aje kuntahira je nkamubwira yuko ngwaye kuguru ntashobora kumusasira muca mu byumva nkamubwira ati jewe sishobora kugusasira akambira none uko kuguru kuzokira ryari ariko ko mbona utambuka kugize ikintoya mugabo kubera Yezu yari yaramaze kunyigarurira kandi ataragikeneye ko subira na n'umugabo canke ko yumva ngomba kuzomukorera. Urumva nyene umugabo twaherukanye igihe ntari bwaje mu bitaro gukorerwa operation. Rero uko yaza muhira kampenda kumva ko twosubirana je namwereka ko ntagikeneye gusubirana nawe ariko bwa mbere nabimubwira nko mu ncamake ariko nyuma naze kugeraho ndamwerurira bose ko ntazosubirana nawe nabyo ndaza kubishikako. Umukama Imana akomeza abahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana. Murakoze.